Uneshe tugiye mu hotel mama yagushwani. Ugiye ukora iyi. Kwenda naho baza ko nakugiriye. Mu mico y'ikirundi wumvise umwana muto ariko aravuga ibishegu uca wumva ko uwo mwana yarezwe nabi kandi ugaca wumva ko uwo mwana afise kazoza kabi. Iyo ni nayo mpamvu tugira turabe kubijanye n'iyi video muhejeje kubona y'uyu mwana yariko aravuga ibishegu. Inyuma yaho turaca turaba ati mbega mu bantu bakuze nabahe bantu bigisha ibishegu abana cane cane ko tubona yuko benshi bavyigira ku mbuga ngurukana bumenyi. Inyuma yaho kandi turaca turaba n'icokogwa kugira ngo ibishegu bireke kuza birasakara cane cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Jewe mugiye kubana muri kino kiganiro ndi Jonifaya nkuko musanzwe mumenyereye mu biganiro bica kuri chaîne yanyu ariyo yacu Jonifaya D157. Ukaba uri mushasha agira sabone kugira ngo ibiganiro byose bica ngaha bizohore bigushikira mu bambere. Nk'uko musanzwe mubizi ibishegu kuva na kera n'amajambo yahoze avugwa n'abantu bakuze bakayavuga bazi neza na neza yuko ata mwana yumva canke bazi neza na neza yuko ata mwana ari hafi yabo. Ariko muri iyi myaka ya none turabona yuko ibishegu bisigaye bivugirwa ku karubanda, aho twovuga yuko abantu bakuze basigaye bavuga ibishegu bazi yuko hariho abana bariko barabumviriza kandi bakabivuga bumva ata kibazo na kimwe biriko birabatera. Ibishegu kandi byakomeje kuvugwa yuko mu mico y'ikirundi umwana yumviswe ariko aravuga ibishegu acahanwa kugira ngo akura afise ico atinya. Mbega ni kubera iki abana b'uyu munsi bubahutse canke batinyutse kuza baravuga ibishegu gushikaho babivuga no ku mugaragaro? Iyi ni nayo mpamvu tugira turabire hamwe urutonde rw'abantu bavuga ibishegu na cane cane bakabivugira ku rubuga nashimye kubashirira habona nago akaba ari Facebook. Mukaba muzi yuko Facebook nk'ibice 80% by'abarundi bayikoresha. Ku mwanya wa mbere turahasanga umugabo yitwa Chimamanda Moses. Uyu mugabo Chimamanda turabona yuko ari umugabo ari muri diaspora. Uyu mugabo tukaba tubona ko ari karamara urubyiruko canke ugwaruka rwo mu Burundi agwigisha ibishegu. Ibi bikaba mu gihe aba ariko arifatira umuntu yibasiye muri iyo misi. Kuba ariko arifatira abantu arondera amavyuzi twovuga yuko ari ukudisinga canke ariko arabikora mu kurondera amararo n'amaramuko, ariko amajambo akunda gukoresha turakunda kubona yuko atari meza na cane cane mu gihe tubona ko Facebook mu bantu bayikoresha harimwo abana bato bari munsi y'imyaka 18 ku rugero twovuga yuko ruri hejuru y'ibice 50% by'ugwaruka ruri mu Burundi. Uyu ni nayo mpamvu ari ku mwanya wa mbere mu bantu bigisha ibishegu abana bo mu gihugu c'u Burundi n'abandi bana twovuga yuko bumva ururimi rw'ikirundi. Aha twovuga abana bo mu gihugu c'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turahabona uwo bita Chevare. Uyu mugabo bita Chevare nawe nyene turabona yuko ari mu bantu bakorera cane cane kuri Facebook no kuri YouTube, aho uyu muhungu adatinya kuvuga ijambo ry'ibanga na cane cane ya majambo twovuga yuko akwiriye kuyagwa n'abantu bakuze bakayayaga naho nyene ata mwana yumva.
Ibi nivyo vyatumye uyu muhungu tumushira ku mwanya wa kabiri ku bantu bavuga ibishegu canke ku bantu bavuga ibishegu bakabishira ku mbuga ngurukana bumenyi, bigaca bituma byumva n'abana benshi cane cane abana bo mu gihugu c'u Burundi no mu gihugu c'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turahabona uwo bita Jisia Kazake. Amazina yiwe nyakuri akaba ataramenyekana neza, ariko akaba akoresha izina rya Jisia Kazake kuri Facebook no kuri YouTube. Uyu mukobwa biraboneka yuko ari mushasha muri bino bintu by'imbuga ngurukana bumenyi, ariko ku minsi mike yamaze kuri bino bintu by'imbuga ngurukana bumenyi tukaba tubona yuko ariko aravuga amajambo, na cane cane twovuga yuko asambura societe cane cane y'abana canke urwaruka rwo mu gihugu c'u Burundi, kubera ko nabo nyene tubona yuko amajambo akoresha tabara amajambo arimwo urupfasoni canke indero. Ni nayo mpamvu yatumye tumushira ku mwanya wa gatatu mu bantu bigisha ibishegu urwaruka rwo mu Burundi. Ku mwanya wa kane turahabona uwo bita Alvin Smith. Alvin Smith nawe nyene byahoze biboneka kuva na kera yuko yamye ari umuntu avuga amajambo y'ibishegu atitaye ku bantu baza kuyumva canke baza kuraba video yakoze ku mbuga ngurukana bumenyi, aho mwabonye yuko mu myaka iheze yagiye mu gasho azizwa ifoto yari yashize hanze yambaye ubusa. Uyu nawe nyene biraboneka yuko ari mu bantu basanzwe bigisha ibishegu canke basanzwe bavuga amajambo atarabereye yuko abana boyumva ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibi navyo bikaba vyatumye tumushira ku mwanya wa kane mu bantu bigisha ibishegu urwaruka rwo mu Burundi no mu Rwanda. Ku mwanya wa gatanu turahabona umwana mwatanguye kubona muri video. Uyu nawe akaba ari umwana akoresha kuri Facebook amazina nka Audi canke Odi Comedian. Uyu nawe nyene akaba ari umwana tubona yuko yamaze kwandura, akaba ari karaza kuri Facebook kwandukiza abandi bana, aho mu gihe yamaze kugurura iyi page canke yamaze gufungurirwa iyi page agatangura gukora ibishegu, tukaba twatanguye kubona abandi bana nabo nyene baje kuza baravuga ibishegu ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibi rero benshi mukaba muriko muribaza ati mbega byoba biva kuki? Nkuko nama nababwiye yuko izi mbuga ngurukana bumenyi zishikanijwe kure cane kandi zikaba zikoreshwa n'abana cane cane bari munsi y'imyaka 18. Izi mbuga ngurukana bumenyi mu gihe umuntu ariko arazikoresha agakoresha amajambo twovuga yuko atarabereye cane cane amajambo y'ibishegu, bica bituma abana bayumvise canke mu gihe umuntu ashirako amavideo n'amafoto yambaye ubusa, bica bituma babana babona ayo mafoto n'ayo mavideo canke bumviriza ayo majambo arimwo ibishegu baca babyiga canke bagaca batangura kuza baravuga ibijanye n'ivyiyumviro wa muntu akuze yabahaye, kubera ko baca bavuga ngo nivyo bigezweho na kana karabikora. Benshi muribaza ati mbega ni igiki cokorwa kugira ngo abantu bavuga ibishegu ku mbuga ngurukana bumenyi baze barafatirwa ingingo? Nkuko musanzwe muzi ko kuvuga ibishegu ku mbuga ngurukana bumenyi bisanzwe bitemewe kandi bihanwa n'amategeko. Nkuko musanzwe muzi ko ibyaha bikorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi bisanzwe vyemerewe canke vyemewe yuko umuntu afungwa akongera agacibwa ihadabu. Leta yari ikwiriye kuziraraba bano bantu bavuga ibishegu, abashoboka bari hafi ikazira bafata ibafunga yongera ibaca amahadabu. Abandi nabo biboneka yuko bakoresha izi mbuga ngurukana bumenyi mu kuvuga ibishegu ikaza irabugariza zino mbuga, kubera ko leta birashoboka yuko yugaza urubuga rw'umuntu, kubera ko leta ni leta. Ikindi cokorwa nuko abavyeyi boza bararinda abana babo amatelefone mu gihe bakiri batoya cane.
ikindi cokorwa nuko abavyeyi boza barigisha abana babo ikibi n'iciza kugira ngo umwana azakurane indero y'ikirundi, aho tubona yuko muri iyi myaka abana b'iyi myaka basigaye bigira ngo bazi ibintu byose, na cane cane ko muzi ko hadutse ico bita Gen Z. Aba ba Gen Z bakaba ari abantu baba babona yuko bashoboye byose canke ari bo bazi ibintu bigezweho gusumba abandi. Nkuko musanzwe mubizi yuko umuntu ari muri adolescence aba asanzwe abona yuko ibyiyumviro vyiwe ari byo societe ikwiriye kugenderako. Ibi nivyo bituma abana bari muri iyi myaka iri munsi y'imyaka ya 18 baca batangura kubona yuko ari bo bashoboye ibintu byose kandi ari bo bazi bigezweho, bigaca batuma bishora mu ngeso mbi izo kunwa amayoga, zo kunwa ibiyobyabwenge n'izo kuvuga amajambo twovuga yuko atari meza ayo bagiye bakura ku mbuga ngurukana bumenyi. Abandi nabo bagatangura kuza baragendera mu ngeso zo gufata ku nguvu n'izindi twovuga yuko atari nziza. Ikindi leta yari ikwiriye gukora ico bita rehab, aho bafata abana babona yuko batanguye kononekara, na cane cane abatanguye kunywa ibiyobyabwenge n'abatanguye kuza barakoresha amajambo atari meza bigisha abandi ingeso mbi, bagaca babajana mu ivyo bigo kugira ngo baze barabagorora imico y'abana b'igihugu c'u Burundi. Nkuko muriko murabona ibindi bihugu vy'iburaya biteye imbere bajana abana muri rehab. Ibi turabona yuko bizotuma igihugu cubaka urwaruka rukomeye rushobora kuja ku bikorwa rugakora rutaraba inyuma canke rugakora rushize amanga, mu gihe tubona yuko abo biyita aba Gen Z muri iyi myaka basigaye birirwa ku matelefone bakirirwa baravuga ibitaja ntibizi. Ikindi cokorwa hagati y'abavyeyi n'abana ni ikiyago. Nkuko musanzwe muzi ko kuva kera hahoze ikiyago ico bita kuziko. Ikiyago cyo kuziko cari ico gutuma abavyeyi bayaga n'abana, umuvyeyi akamenya ibyo abana bagona, akamenya ibyo biriwemwo, akamenya n'ibyo bakeneye muri iyo misi canke ibyo bamukeneyeko. Ibindi byo tubona yuko muri iyi misi byamaze gutituka kubera ko umuvyeyi ataha yarushe akaca aja muri telefone, umumama muri telefone, umupapa muri telefone n'umwana muri telefone, umunsi ugahera, indwi igahera, ukwezi kugahera, umwaka ugahera, umwana yiragira akicura. Ibi navyo tukaba tubona yuko navyo nyene biri mu vyatituye imico y'ikirundi na cane cane mu bana batoya. Abavyeyi bamaze gutangura kuza barayaga n'abana, bomenya yuko kugabanya guhereza abana telefone bishobora gutuma abana babo bakurana indero runtu, indero y'ikirundi. Nkuko musanzwe muzi ko kuva na kera umwana wo mu Burundi yaba ari umwana afise indero nziza. Mu gihe umuvyeyi ahereje umwana telefone abeshuwa canke abesure ko amuhaye telefone kugira ngo arabe amadese anime gusa, hama amaze kuva ku telefone aje gukora DAD canke aje kwiga ibindi vyigwa kugira ngo mw'ishure akomeze kubitora. Benshi baribaza ati mbega iyi mico aba Barundi bariko baradukana yoba yazananye he? Murabona yuko igihugu c'u Rwanda basanzwe bafise imico yo kuvuga ibishegu no gukora amavideo, twovuga yuko abateye isoni bakayashira ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibi navyo abarundi bakaba batanguye kubona amengano busirimu, bakaba batanguye kuvyigana. Iyi ni nayo mpamvu rero abarundi benshi bariko barajana nyabahururu bibagira imico y'ikirundi, batangura gukorera ku mico y'abanyarwanda n'abanyaburaya. Ibi rero bigira bitume imico y'ikirundi tituka burundu.